Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 13 umurongo w'indwi haravuga ngo abwira umukozi w'uruzabibu ati raba none n'imyaka 3 nza kurondera isukoni kuri uyu musukoni sinzibone uwuce kuki umara uburyohe bw'aha hantu kubusa. Dusangire ijambo rivuga ngo ubugumba bwo mu buryo bw'impwemu ni bubi. Umurimyi iyo ateye igiti cy'ivyamwa kigatotahara hanyuma kikama cyane aranezerwa gose. Ibyo bica bimutera intege kugisasirira akongera akagituturira kugira ngo kirushirize kwama cyane. Mu buryo bw'impwemu iki giti kigereranywa n'umukristo afise ubuzima bwiza bwejejwe. Uyu Imana iramunezerererwa hanyuma ikamuvomerera akarushiriza kwama ivyamwa vyiza bikwiranye no kwihana. Zaburi ya mbere uhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 3 haravuga ngo harahiriwe umuntu adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi, atagendera mu nama z'ababi, ariko ibimuhimbara biri mu byagezwe by'Uhoraho kandi ibyagezwe byiwe nibyahoza ku mutima ku murango no mwijoro. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi cyama mu gihe cyacu kandi ibyazokora byose bizomubera kuno. Bisigura ngo iyo umuntu yitandukanije n'ibyaha, ibyagezwe by'Uhoraho akaba ari byashira ku mutima ku murango no mwijoro, uwo muntu niwe yama cyane. Aba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi cyama mu gihe cyacu kandi ibyakoze abigiramwo umugisha, Imana ikamushigikira hanyuma akagira ikiganza ciza, akagira umugisha mu vyakora. Nuko rero bakristo bene data, uyu mugani Yesu yaciye ni yawuciye kuri ibi biti by'umusukoni, yawuciye kuri twebwe twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Dukwiye kwama ivyamwa bikwiranye no kwihana. Mbega n'igiki Imana itakoze? Ntiyadusasiriye, ntiyadututuriye, hari ico twamuburanye. Ijambo ry'Imana ntiyariduhaye. Nk'uko igiti kitamye gicibwa kigatererwa mu muriro, negira ndakubwire ngo umenye yuko tutamye ivyamwa bikwiranye no kwihana, kandi ibyo bisaba ko tuba dufise ubuzima bwejejwe. Natwe tuzocibwa nk'uko iki giti gicibwa kigatererwa mu muriro. Nuko rero twiyubare, twiyeze, twitunganye hama twama ivyamwa ntituzotererwe mu muriro. Imana idufashe cyane.